harahora abigisha b'agateganyo bafasha igihe hari umwigisha yagize ikibazo agwaye canke afatiriwe, ariko ntibakibaho. Hagize uwusiba abana ntibaronka ikibakurikirana. Iyo haheze igihe kirekire indero yabo itera itituka, mbere n'umwaka ukarangira intonde z'ivyigwa zidaheze. Ubukene bw'abigisha bwariyongereye kuvaho abashika 3,000 barungikiwe mu karuhuko k'izabukuru bukwi na bukwi, ariko leta ikemeza ko abigisha bakenewe batazoshobora kuboneka bose, nk'uko tubisanga mu rwandiko rutomora ivyafatiweko mu gutanga akazi ku bigisha bashasha, rukaba rwateweko umukono n'umukuru w'umugwi ujejwe kw'igenekerezo rya 18 ukwezi k'umunani 2023. Ni ukuvuga ko hazoguma hariho abana batazoronswa inyigisho zikenewe, bigahonyanga uburenganzira bwabo bwo kwiga. Urunani rw'amasendika yo mu gisata c'indero n'inyigisho mu Burundi FENASEB tubona ko atayindi nzira yo kubahiriza ubwo burenganzira atari ukongereza uburyo bugenewe gutanga akazi ku bigisha bashasha. Ni ngombwa kandi ko abigisha basanzwe bari ku mirimo bubahirizwa mu gateka kabo kandi bakaronswa n'ibikenewe mu kazi kabo no mu buzima bwabo, gutyo biyumvemwo umwuga kandi bawurambiremwo.